Mu mwaka wa 2022 igiciro c'ilitiro ry'igitoro caduze incuro zibiri. Mu kwezi kwa mbere igiciro c'ilitiro ry'igitoro cavuye ku mafaranga 2,400 kija ku 2,700. Mu kwezi kwa kane naho ilitiro ryavuye ku 2,700 rija ku 3,250. Ico mwomenya nuko igiciro c'ilitiro ry'igitoro gishingwa n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo amasoko ntanganguvu. None ubwo bushikiranganji bushinga igiciro c'ilitiro ry'igitoro bwisunze iki? Igiciro c'ilitiro rya essence rishingwa hisunzwe ibintu 11. Ubwa mbere igiciro ca essence tugura kuri station kivana n'igiciro kiba cashikiyeko mu gihugu tukiguriramwo arico Tanzania. Uno munsi igiciro c'ilitiro rya essence ku kivuko c'i Dar es Salaam ni amadolari ubusa n'ibice 940. Ivyo bingana n'amarundi 1,919 n'ibice 7. Ubwa kabiri n'amafaranga ahabwa umudeclarant en douane. Uwo nawe ajejwe gukurikirana no gutunganya ibikenewe vyose kugira ngo igitoro gishike mu gihugu. Ayo nayo angana n'amafaranga 7 n'ibice 6 vy'amarundi kw'ilitiro. Ubwa gatatu haza amahera yo kuriha imodoka zikuri igitoro i Dar es Salaam. Ayo nayo angana n'amahera 306 kw'ilitiro. Ubwa kane igitoro cose giseseka canke gitumuka mu nzira ku mastation mu gupakurura kirariho. Ayo mafaranga ni 18 n'ibice 4 kw'ilitiro. Ubwa gatanu essence ni kidandazwa gikarirwa n'umuriro. Kugira bikingira impanuka abarundi baja kukirangura muri Tanzania barariha assurance. Ilitiro rimwe ritwara amafaranga 11 n'ibice 167. Ubwa gatandatu igitoro gishitse Bujumbura abagipakurura bahembwa amafaranga 5 kw'ilitiro. Nayo ububiko butwara amafaranga 15 kw'ilitiro. Ubugirindwi kw'ilitiro rimwe leta itwara amafaranga 817 n'ibice 9 y'ikori. Muri ayo hari ikori bita droit d'assise ritwara amafaranga 139, la taxe carburant ritwara amafaranga 210, TVA ritwara amafaranga 467. Ubugira umunani ibanki iba yarungitse amafaranga yo kugura ico gitoro irarihwa amafaranga 33 n'ivy'ijana igihe ico gitoro gishitse mu Burundi. Ubugira 9 nkuko bigenda ku bidandazwa vy'arivyo vyose urangura essence atwara inyungu y'amafaranga 65 kw'ilitiro. Nayo udandaza ku ipompo agatwara amafaranga 50 kw'ilitiro. Ubugira 10 kugira igihugu gishobore gushiraho ikigega c'igitoro c'intega bizoza leta itwara amafaranga angana n'ivy'122 kw'ilitiro. Ubwa nyuma haza amahera yo gukura essence mu bubiko kijanwa ku mastation. Ayo nayo angana n'amafaranga 5 kw'ilitiro. Ico twomenya ngaha nuko bamwe mu bakurikiranira hafi vy'ubutunzi bavuga ko kugira twirinde ihindagurika rya buri kanya ry'igiciro c'igitoro twategerezwa kuba dufise ikigega c'igitoro c'intega bizoza gishobora kumara n'imiburiburi kuva ku mezi 3
gushika kuri 6 mu gihe c'ikena ry'igitoro.